mbega mwari muzi yuko igihugu cy'u Burundi arico cafatiye ibihano igihugu cy'u Rwanda biciye mu kanama karoni kabaye igenekezo rya 17 Kigarama umwaka wa 2025 mu kanama karoni katubiyemwo umwe mu ba ambassadeur b'u Burundi NTAHIRAJA ndetse na ministre des affaires étrangères wa Congo Kayikwamba baratumwe ko mu nama y'ikibiraho yabahuje kugira ngo bashobore kuyaga na cyane ikibazo kiri mu buseruko bwa Congo. Twagiye kubona cyane uyu mu ambassadeur w'u Burundi muri Belgique ariwe afata ingingo ndetse avuga amajambo akomeye bituma abazungu canka bitabiriye ako kanama karoni bazamura amaranga mutima canke bumva yuko kabisa Congo irikira babazwa kandi biriko birabituma aranabivuga mu buryo busobanutse neza kandi mu majambo novuga yuko adafinyitse. Muri kino kiganiro tuje kurabira hamwe ukungene leta zunze ubumwe za Amerika mu gufatira ibihano igihugu cy'u Rwanda cisunze cyane mu birego vyatanzwe n'igihugu cy'u Burundi. Ibi rero abanyarwanda bashobora kuvyumva kundi ariko mwumve yuko ibihano biriko birafatirwa bamwe mu nzego z'u Rwanda harimo na president n'abarongoye igisirikare, mwumve yuko hari ukuboko kunini ko kw'igihugu cy'u Burundi. Fise Diodoni ku ruhande rwanje niwe tugiye kubana mu kino kiganiro na cyane mu kurabira hamwe ibijanye n'ibibazo u Rwanda riko rubaca mu canke ibibazo u Rwanda witeye. Diodoni nta Rwanda kuramutse ndaguhana ikaze. Ego reka nani ndakoramutse nongere ndamutse n'abagombe badukurikirane. Ego nkumbure twumvirize izi ntwari z'u Burundi kubera ko hari abantu benshi batamenya ko Burundi bufise intwari abagabo doko abantu imboneza bashobora kuba bo baserukira igihugu cacu ciza c'u Burundi neza bakagwanira igihugu cacu naho bari bahagaze hose. Nkumbure abo tuza kubana baraza kumva amateka y'umutama kubera ko nanje ubwi wanje nkimwumva warakoze ati uyu muntu n'umuru kumbe nararyohewe. Hari umuntu nkunda gukoresha kuri Facebook nadukoresha navuga ati kumbe Burundi bafise umuntu ashobora guhaguruka akabuvugira neza agaserukira n'akarere kacu kose. Kumbere baraza kumva ko Burundi aribwo rugiye kuba nk'imboneza mu karere k'ibiyaga binini. Imbere yuko tuvuga ibijanye n'uyu yaserukiye Uburundi muri ako kanama ndetse akavuga amajambo y'inkora mutima yatumye leta z'ubumwe za Amerika bazamura ishavu canke bumva bofatira ibihano igihugu cy'u Rwanda. Reka tubanze turabire hamwe mbega ibi bihano byasabwe byari bimeze gute. Ni mu ka video hatembereye cyane mu telefone y'abantu no mu mbuga muka video kasakaye cyane ku mwangurukana umenyi aho habonetse uyu mu ambassadeur w'Uburundi mu Birigi ariko arashinja ivyaha bikomeye u Rwanda rusanzwe ruko rurakorera mu gihugu ca Congo. Diodoni yaje warakurikanye kaje ka video ukikabona wavuze yuko ati nakakiranyisha kubera sinarinzi yuko mu Burundi dushobora kuronka umuntu ashobora guserukira Burundi mu buryo nk'ubu akazivya kugeza yaho azivya uwo bitwa vuvuzera. Sinzi ko ngene wabonye kaje ka video mu Burundi uri kuraraba ya ukuntu yashikirije ingene abona ibintu n'icokogwa warabona neza ko ari umugabo ariko avuga ivyazi d'abord kandi akavuga ubona ko afise energy kandi afise n'ivyo afatirako kandi ukabona yuko avugira ku bintu nyine by'ukuri afise n'ivyemezo kandi ajya Barundi dusanzwe tuzinanye n'abanyarwanda cyane gose. Iyo Murundi ahise donc afashe ingingo yo kuvuga ukuri benshi batera babonye bati uyu muntu nimvuga kuri. Rero ugiye kuraba hajishi yavuze byanyoheye cyane kandi yashimitse ko n'abazungu nkabona barahindukira kanya ka video nibaza ko abantu benshi bakabonye wari yaserukiye u Rwanda yarabuze icavuga ntabwo donc hajya mu rugamba gukuri uzanye kinyoma cyo kubitwa hasi. Rero kuko vraiment Barundi turafise intwari zishobora guserukira igihugu mu makungu bakavuga ukabona ko nabandi barimo barumviriza. Ku rundi ruhande Diego Genovuga yuko ari iteka ndetse nuko Amerika yamaze kurokonesa bamwe mu barongozi b'u Burundi kuko gufata nk'ibirego vyatanzwe na ambassadeur NTAHIRAJA akaba ari byo Amerika ifatirako mu gufatira ibihano igihugu cy'u Rwanda.
bijya bintu wavyakiriye gute ni cizere Amerika bidufitiye canke yumvise ukuri kuva mu barundi ubwa mbere na mbere Amerika isanzwe izukuri kose kwibera ngaha kuko niyo yadugije n'aba bantu bona bama bikubita mu gatuza kandi bo bakomeye kandi barakomejwe urazi ko Burundi twabaye twarenganijwe kuva kera ibi byose by'uko Burundi bwagiye burazimungamikwa mu bihano bitandukanye by'agasakisaki kandi ntayengesha kuvuga ko ari bihano by'akarenganyo benshi n'abarundi bama babivuze abanyamerika gufata kuvyo umuambasaderi wacu yavuze barabizi neza ko atababeshe babazi ko ababwiye ukuri nawe nari doko hari ibintu byinshi abazi imbere banamubaza niyo gituma babonye yuko mu ngingo ziriko zigenda zifatirwa u Rwanda ari bimwe mu bitekerezo novuga niko abanyarwanda bavuga ivyiyumviro byatanzwe n'abarundi kandi yuko na son excellence no kugira ngo habe hajya amasezerano ya Nairobi ajya amasezerano ya Rwanda muri Angola bijya bimwe bija muri Doha muri Qatar ibindi bikaja muri Washington harimo bimwe n'ivyimviro byatanzwe na son excellence ndetse ndayishimiye badukorera mvuze ko yagiye no muri Kongo akirabira akavugana nabo akavuga ati okay rero ni mwemere muje muri cantonnement hama mu abakongomani babarabe babinjize mu gisirikare ababire kuri donc abo bazosanga atavyo bagirizwa hanyuma abo basanga abanyarwanda basubira iwabo none ico gihe niwabonye yuko ari byo vya nubwo Kagame yanse kuja kubisinya u Rwanda yagiye kubisinya muri Washington kubera iki nabijya byo uko imigwi imwe yihurira hamwe bijya byo muri Nairobi byaciye bija muri Qatar ibyo yose ni byimviro byatanzwe na son excellence ico gihe yararongoye doko East Africa EAC rero vuga yuko abarundi ubundi ni incabwenge hariho abantu batagomba kubivuga ko cyane ariko turakwiriye guhaguruka tukavuga yuko Burundi vraiment dutunze incabwenge nyinshi cyane ariko Diego Jose nafatiye kuri rya video gusa uyu mu ambassadeur nibaza yuko ari umuntu adasanzwe n'umuntu adasanzwe n'ahantu yagiye guserukira naho Burundi opposition ifise icicaro gikuru bo reka tushaka dufatire kuri na jambo yavugira mu nama y'ubumwe bwa Buraya rya jambo yawe ko ryajugumije yakomye abanyarwanda byarabajugumije kuko harageze n'igihe ababwira ati n'ivyanonanikake muri genocide il faut faire attention ibihugu vya Burayi muri ko murahendwa ati muri ko muribaza ko genocide yarashije bakavuga ati ja genocide ni mu bisubiremo neza murabe abayikoza baribo muhigukuri kwayo ukuri baragufise barakwabo barakuja mu gihe cyo kwibuka mu kwezi kwa kane reka tuzokuraba ingene bifata mu basubira guserebura reka kujya no celebrating genocide afite bizamura ndego ni amacakubiri u Rwanda Kagame yigisha kuko bijya bintu bigarukana inzigo bikagarukana urwanko kudacana uwaka hagati y'urwanko mu Rwanda kure mu rwanko n'uri mu nda bijya bintu nivyo byarabaye ariko ibikwiye kuntu baca bama bijya biremere babiha bituma ahubwo mu Rwanda hama iki kwinubana aba baratumaze kandi hajya excellence ambassadeur yarayinda ziswe intera hamwe twege uno munsi yaraye genocide umuntu wese yihenza akavuga adashigikiye Paul Kagame abayi ni FDLR ni ntera hamwe yakoze genocide muri nantikade kandi n'abatari yitwa intera hamwe numva ni nayo mpamvu iyo umurundi ari muri izo nama akavuga ati ibintu bimeze ukunuku u Rwanda ruko rurarenga ku masezerano u Rwanda nigo ntandaro y'ibi bintu byose mubona abazungu barabyumviriza kuko baba bazi ati barya abantu barazinanye ntibashobora kutubesha twebwe ntuzeza kumenya ukuri ku Rwanda ko nababanye nabana yuko niyo abanyarwanda bahagurukiye rimwe kugomba
ngo president ngo ntiyobabera ngo umuhuza kubera ari ari barongoye ni africaine wiri nyamitwe naca bafatira hejuru warabonye neza yuko ambasaderi bacu ni ncabwe bakore zose reka umunsi umwe ahubwo tuza tugira ikiganiro kuri wiri nyamitwe kubera ko nawe mu ncabwe ngo Burundi bufise kandi turakwiye kugwiza ibiganiro byo kwerekana gushira incabwe Burundi bufise nkumbure n'abana bakiri bato rega ari ikintu je namye mvugana n'umuntu u Rwanda igihe babonye yuko nyakwigendera nkuru nziza yitavye Imana bari babona yo kumenga Burundi barabufise mu ntoki oroke ba nkuru nziza ni benshi nibabonye kumaze kwibona nibabonye ingene baserebuye ngo haje ngo intu babone ingene batangiye kuvuga nkuru ndayishimi muri 2020 Burundi ngo burose intwari Burundi basanga nawe ewara kubera iki bari bazi ngo nta bwengagira bari bazi ati bazomwifatira bazomuhenda basanze ahubwo rero mu bugungwe bavuga bugungwe numva arenze gusumba imikenyero ya nkuru nziza basanga ahubwo nawe ari nakandi kantu k'agasunuzo yashitse naje avuga ati mutama ibi yatorera mugaje we sinorera era nakubwire abanyarwanda nubwo bakunda kwiriza ngo Burundi ngo nibwo bwashigikiye wabonye ya propaganda bavuga ngo FDL ngo barundi bacumbikiye FDL ngo barashigikiye ibitero ngo byakozwe muri 2019 umenye ko kuri nkuru nziza u Rwanda rwateye incuro nyinshi Burundi kugeza na president avuga ati uru rubanza abanyarwanda baze bame bazi ukuru rubanza utazo umurundi naho bazogeze ku generation yakanga uru rubanza ruzo hajya buda twe turafise urubanza kuko u Rwanda rwaduteye kandi rujya rubanza n'ubu nyene ushaka tworutera ahubwo none se kwihora turafise urubanza erega sijya mbere u Rwanda ruduteye rwateye incuro nyinshi waduteye kenshi rero nishige itumano rero novuga ko no kubwira n'imyaka u Rwanda rwagiye rwaduteye nko guhera mu 1996 shika mu 2000 Kagame yararungitse abasoda biwe gufasha Buyoya kugira ngo bagwanye umugambo CNDD-FDD donc bari bakiri mwishamba urumva bafadikanya na leta ariko irakinyiza bene igihugu leta y'agahotoro erega nakujya kuntu bakoroye mu ndege ntajyamira nawe no kujya no gutera igihugu kuko uribuka yuko CNDD-FDD yaciye batsindira hamwe yegukana uburongozi bwo Burundi kuva 2005 kugeza no munsi donc reka tuje 2015 naho aho Kagame na RDF DMI bagerageje gukora kudeta mu gihugu c'amata n'ubuki Burundi maze FDNB ikayiburizamo abantu ze bose ba Kagame yari yohereje ngaha babacungezi ntihagire numwe ahubwo jewe mbere y'ikintu novuga uburundi nuko ari igihugu kitasotorana ubundi tuba twateye u Rwanda kera kandi u Rwanda nigo tunanira ariko kubera ko tuba twibereye mu mahoro nibonye n'uzubona baguma bagarukana ngwamba ngo Burundi ngo bwashigikiye none we bateye mu ruhagarika batera mu bukinanyana batera mu kibira aho hose abarundi twigeze nta twabisuye twarihoreye ngo none ariko bazana amadosi ya 2019 ngo Burundi ngo bwashigikiye ahubwo hamwe hoba imigwi igwanya Paul Kagame mana yanje nuko abarundi gusa turaranya amahoro mugari bibaye ngombwa Kagame yavuze yuko aribwa gutera Burundi FDNB nabo bacamwishura ati najabuke Kanyaru aze ku butaka bw'u Burundi acatinya kwamba ibi byose ni ibintu tumwagiriza dushaka cyo kwishutsa urumva rero uno munsi kuba umurundi yo haguruka muri zinama gashikiriza ukuri nuko twege nta violence dushaka gukoresha twe tugomba gucisha ibintu muri diplomasi mu mwumvikano ariko tutibagiye yuko twama twiteguriye mu gihe umuntu yagomba kudushoza kw'intambara ahubwo je neko ndasoma ahantu yagirizwa vyinshi yagombye kugerageza Burundi kenshi urazi ko anagirizwa kwifashisha abanyamurenge ngo amufashe gufata Uvira no kuhahigarurira hama ayikoresheje atera Burundi ariho aciye muri Uvira yakoresheje abanyamurenge kugira ngo bikunde aronka inzira yinjiye mu wundi gutera
mugabo uzi ko FDNB yabiburijemo donc rega ujye ni wari wa mugambi wapfuvye 2015 ujya ni umugambi wapfuvye 2015 rero bari bagombe bace muri Uvira bibaza ngo abarundi ntavyo tuzi rero babonye ko babiburijemwo mu mukenyero udasanzwe kuko umukenyero abarundi bakoresheje wamengo baratsinzwe ariko kumbe ni umukenyero rero umwe mubi wo gukubita umuntu neza hamwe atanu umuntu azokwagiriza ngo ni wamugiriye nabi. U Rwanda rufise ideni rinini ryo gutera Burundi incuro nyinshi mu gihe ubundi bwo bishaka bwo kwihorera ariko baragomba kongeramwe n'indi deni ubibona gute? Reka ndakubwire burya umunsi Burundi tuzohaguruka tuvuga niwo munsi tuzorara dukuyeho irya aventure nivuga umunsi abarundi bahagurutse ngo bagombe batakane n'u Rwanda ni kuvuga sasera la finale azoba ari finale rero kubona abarundi twihoreye kubona twama twihoreye suko batabibona mugore ngo nambwiye nk'abanyarwanda basanzwe bashigikiye aka gasomborotso n'agasotoro n'ubuhimbire bamenye yuko umunsi abarundi twahagurutse tukinjira Kanyaru tukaca Kanyaru tukinjira tuzoja wako bitumbutunga nta mwanya uzohera kwera utarashika Kigali mbe urazi abantu benshi muri ko dukurikirana turavuga cyane ivyo Rwanda mukibaza ngo no kubashinyagurira canke no kubarondera mu byo tubaronderamo murabizi ingene zino ngamba batanguye bifatira mu gahanga inzego zacu bazisuzugura mu kuzereka yuko atajo zishoboye uno munsi ivyo batanguye igihe vyarahoze ariko uno munsi tubona basubiye kwibasira son excellence mu biteramo binini makomedi mu masangaro muri comedy muko murazana musevya president y'uwacu hari umurundi numwe rigero ubona vraiment ja mu bibanza nkabijya mu bibanza y'abanyarwanda bagatwenga umunyarwanda wese yatwenze bijya bintu nimbwa ahubwo kimwe gusa nabwenga afise twebwe president wabo deja turamwuba yagirizwa vyinshi ibikindi kimugabo turageza kubaha respect yiwe tukayubahiriza reka ndakubwira inkuru yo muri Bibiliya umwami w'Ibabuloni yitwa Nebukadineza jewe no munsi u Rwanda ndahagereranya n'Ibabuloni ya yubu Ibabuloni niyo hari umwami yitwa Nebukadineza yikubita mu gatuza ariko ikiganza c'Imana cyaraje ku ruhome ngo niko ku ruhome gwerekana yerekana ko igihe ciwe cageze rero n'ubu abanyarwanda uko bakomeje kwikubita mu gatuza mu makomedi mu bibanza vyategerezwa kubihuriramo abantu benshi barimo n'abategetsi hakabamwe bakazanamwo amajambo yo gutoza umukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi bamenye yuko barimo barikubita mu gatuza mugabe ibintu vyabo byararangiye twaradusotora eka ni hamwe umuntu ari karapfa atera imigeri cyane asambagirika reka tubareke basambagirika ariko tubabarira tuti hari abana batazojana naba nizi nkotanyi tuzokwama tubereka ko ibintu barimo bakoze bazokwama bababazwa n'ibi bintu ariko barakora cyane gose twebwe nubwo tuza ku makamera nta kubura isoni cyane turavuga ukuri nta ndero tubura mugabo mwe babibandanya tuzoyibaburira pe ubwa mbere bakivuga bari bazi yuko abarundi ngo batapfa ngo abarundi ngo muri abantu bahoze cyane rega twege mu Burundi hari ukuntu mengo hari abantu batwinjijemo ibintu byaganza asabwa umuntu avuze ngo uhore juno munsi nta muntu numwe yetuka Burundi yo kwifatira mu gahanga son excellence abarese ndaje uko umuntu atutse umukuru w'igihugu abatutse umuvyeyi wa abatutse igihugu cy'u Burundi rero jewe ndi mu bantu ntashobora kwihanganira ho kagaye n'agasuzuguro je ndaye ibintu vyitwa ngo unyifatire jewe rero sindi muri bya binyamakuru byaganza asabwa mu Burundi dufite ibinyamakuru byinshi ariko ujora ariko bazana amakuru ngo bupipi bariko barabwiba ugasanga bariko bazana amakuru yo muri Ukraine iki mugari y'abantu bashobora kwifatira mu gahaye igihugu cy'u Burundi bakaguma bahotse ugasanga n'abantu umuntu bari ngaho je vraiment ukuri sinezererwa n'inyifato y'ibinyamakuru bimwe mu gavyo mu Burundi mugari abantu batanguye kuza bishura mu gihe hari umuntu yatugombye kwifatira gamuga ego umuntu yifatiye mu gahangi igihugu nawe uburimwo cyane aba yakwishe na rero ibinyamakuru byo mu Burundi
inkuru bene ziba zicyoza umukuru w'igihugu n'u Burundi baje barazishura cyane ego kandi vyofasha cyane rega ubundi kuko umukuru w'igihugu azoza kwishura ibibazo vy'ubwoya oya twebwe tuhari twe tubona tuti no ibyo bintu nibihagarara ego nuko urakoze cyane twatanguye tuvuga ukungene uyu ambassadeur Terence NTAHIRAJA ariwe ingingo yashikirije mu kanama karoni mu vyo yasabiye igihugu cy'u Rwanda ari vyo Amerika iriko irakorera ko cyane uno munsi katwereka yuko uburundi bufise icabwenge ndetse na leta z'ubumwe za Amerika zivuga ati ahantu abarundi kino kintu bavuze bisaba yuko tugitira ko attention rero ni iteka ridasanzwe niko no bivuga ko nayibonye ku munsi wejo ndabiraba pe ndavuga ati abarundi much respect cagiye baravuga yuko abarundi bahoze abarundi atancabwenge dufise uno munsi biko biribonekeza kuko tubakubitira muri diplomasi kandi umuntu agutsindiye diplomasi abakunyaye umva nk'ubu u Rwanda byatanguye bibaza ngo ni ibintu byoroshe mugura abone no munsi uno munsi nta mutegetsi wo mu Rwanda rekuriwe kurenga ngo yinjire nko muri leta zunze za Amerika aho boca banamufata edayere ntibikunda system bizibemerera urumva neza yuko agakino gatanguye kuryoha nuko benshi y'ibihano ya yoba yaragiye aravuga bofatira u Rwanda mbona ari donc barimo bafata barimo bagenda bafatamo kimwe hari igihano niyo bagifata u Rwanda ruzoca rucika inkokora nuko twabarondereye amateka y'ino ncabwenge eske mukeneye kumenya tu yabikoze ninde uyu muntu yakoze n'amateka ninde ariko twagerageje guhiga bimwe mu mateka amaze gukora ico nabonye nuko yabaye umunyabanga ntayigayezwe ico bitwa secrétaire permanent mu guvyo guhanahana makuru ico bitwa muri ministère de la communication et de amenyereye communication n'ingene bamubona avuga barabona yuko ari ashimika yego ni mu diplomate kabisa komeye aserukiye Burundi mu Bubirigi kuva mu mwaka wa 2019 urumva yuko hari babandi ba Pacifique niyo bari ibaze nindwanyi kabisa muri zya ntotsi yego nindwanyi dasanzwe murumva yuko CV yiwe ni nziza cyane aho mbere amakuru twanatohoje adaserukira ubundi mu Bubirigi nk'ambassadeur gusa aho ego c'est vrai ni ambassadeur w'u Burundi i Buruseli mu Bubirigi kandi akaba anaserukira ico bitwa Grand Duché de Luxembourg umva yuko akora byinshi muri Union Européenne kajya kanama yavuga amajambo akomeye harimo bumwe bw'aburayi umva yuko ari umuntu adasanzwe ndetse yobera icitegereza andi hari n'amakuru avuga yuko yoba yarabaye mu buramatari sevrumva ibintu mu ngingo nyinshi z'igihugu yaraciye arabizi niyo mpamvu atategeza guswata cyangwa ngo avuge ngo ibintu by'ibinonsense yavuze amajambo bituma duhingire ha buri cyavuga duhingire baramupompa iyo yagomba jegira kuvuga aranza bagenda bamusharije yego ni nk'igipurizo barapompa ipepe muri ziheze cyasubira kurondera abamupompa nuko Tedoni singomba kurambira abantu badukurikirana ndizera yuko ibyinshi bavyumvise kandi twagiraho cyo kubabwira ku mpande zose cyane kumenya source y'ibi bihano igihugu cy'u Rwanda cyafatiwe iyo vyavuye twababwiye n'ingene byatanguye twabibabwiye mwumvise neza yuko aho byavuye ndetse n'intwari yabishikirije Tedoni reka nkunde ndagushimiye cyane reka nanje ndagushimire ndanshimire n'abadukwirikiranye mbure nimba bakeneye ayandi mateka y'izindi ntwari z'u Burundi nyinshi incabwenge nyinshi mu Burundi ego turabasha kuvuga muri commentaire bakatubwira ati duhigira amateka y'uyu n'uyu nkumbure birashobora kuza birafasha abantu bakamenya intwari mu Burundi bufise nuko kanashimira cyane mwebwe mwese mwadukurikiranye nizere ko mwamaze gufyonda subscribe kugira ngo ibiganiro bibashikire vuba cyane ndizera yuko tuzakomeza kubarondera amakuru cyane ya diplomasi umutekano mu karere ndetse no kwisi yose nitwa Cody the Black iyi ni BM4 News iyi ni Robo Kundi etano bye bye